ari Alvera Muhimbare. Alvera aho uri hose uvyumve ni Kado Havere. Guko Kado Havere umubwiye muri action arakina, umubwiye gukina ari umukozi w'Imana Ciramunda yarangiye ukuntu yayikinye niyo yanyeretse vraiment ati gukunda Yesu no kumukurikira no kumukorera no kumusaba inkomezi kugira ngo dushobozwe nawe. Kubera ko mu gihe utari kurasenga mu gihe uri mu kintu utari kuragisengera hari ukuntu ukibamwo kabona yuko kigiye gukunda ariko mu wundi mwanya kikanka kubera ko wa mugwanizi atabinezererewe. Ego nivyo hamasimpanura abigeme gusa canke abamama n'abapapa n'abasore namwe mwikebuke ko je nushobora kumbwira ngo umukobwa ngo akunze ngo abantu uzenya bangahe basha twebwe Burundi nta mukobwa aja gutongoza umuhungu nta mukobwa ashobora kwerura abwira umuhungu ngo ndagukunda izo ni kazi cikagake rero we wa mupapa ushobora kubona umwana w'umwigeme angana n'imfura yawe ukagenda ukamubwira ngo ndagukunda ukamuhendesha ry'amafaranga kubera kubona Kenye canke ubona yuko ayakeneye amafaranga kugira ngo yigire neza uko nta mukobwa adakunda gusa neza oya bifa kwanka mugati badushaka kuba Yes, wakunze amira ko TV 257 nk'ibisanzwe ni one boy Daskira from Gentle Paradise KBBC muri kumwe kuri Miracle TV 257 no musi rero nk'ibisanzwe mwabonye ko twahinduye style gato ndibaza imbere yanyu murabona umwigeme asa neza umwigeme atagase muramubona ndibaza mwanya turaza kumenya ninde turi kumwe turaza kumumenya akoriki ariko ndibaza mumubona imbere ya Miracle TV 257 murazi ko hano dusanzwe twakira bo muri entertainment rero turaza kumumenya igisata aherereyemwo nitwamara kumwakira ndibaza rero ko icambere no basaba imbabazi murumva ko voice yanje itameze neza ijwi ryanje ntimeze neza ni nayo mpamvu mutariko murambona imbere ya kamera muraza kumbabara gato rero nimwaza kumva ko menga ijwi rirabajagara cankirira nyene ntiriyomera neza mu matwi muraza kumbabarira ni bino bihe turimwa vy'amagripe bana ni hatari ni danje ariko natinze reka ndamwakire maze tuganire nshuti yanje karibu stare meze neza mbabariro duza kajwe naje ndagaye gripe ndaza kunyihanganira okay ariko ugerageze kutuza volume gato kugira ngo ntituze kugora abantu ngo bambara ama écouteurs siko none natinze rero ati ninde turi kumwe muri kumwe na Dosi Yvette mukinyi w'ireresi duma actrice nsanzwe nkina muri Gitega filme ego hanya twumvise Dosi twotahure iki Dosi ninde neza na neza duhereye inyuma gato utaritwa Dosi cyangwa sinzi ariyo wagize duhereye munsi gato batarakomenya nka Dosi bon abenshi banzi kuri Yvette canke Gete Dosi ni nom de la famille donc ni abréviation amazina yanje yose nitwa Dusabimana Yvette atere nangira Dosi ndashaka inkuru ntoyi mu bwana Dosi kugira agera aho tumuzi no muzi Dosi n'umuntu asanzwe yakuze nk'abandi ego nta bintu birenze yaramuguruguru mu bwana canke yaratekereje cyane haryo hariho umuntu yimenya umaze kugera mu myaka ishika nk'itanu uravuga ati je nari umuntu agwana canke nari umuntu ahanura abandi bawizi bukebuke Dosi sinovuga ngo n'umuntu ngo agwana cagize ya ntabwo nzi kugwana kandi nabyo nigeze nkora bazo uri umuntu utegereje ni umuntu yakuze akunda kuririmba niko hale kwishure yo habaye nk'amantu zenya nk'amafete eko na bintu birenze nyene novuga no kwirata kuko ntakintu wakuze ukunda kuririmba none wisanga muri filime gute filme narayikunda guko iyo habaye nka fete organize fete
irya fête scolaire je narashobora kwandika akantu gatoyi hama tukagakina nk'igikino rero je nakuze ndavyumvamwo ibintu bya filme nuko gusa aho nari mbaye batabikunda bantegeka kubanza kwiga amamejeje zoheze nje mu vyanje umaze guheza amashure rero umaze guheza amashure rero cubona kwisanzura maze guheza ayisumbuye naciye mbona kwisanzura mbega umaze gushika rero muri runo rubuga rwo gukina filime uko wahora uvyiyumvira utarashika nuko wabisanze umaze gushika mone hari difference canke niko wasanze bimeze bon sinovuga ngo ngiye muri Gitega filme ariho nkija gukina je niga 5e twarakinye filme ntiyasohoka ntiyasohotse hari club nari ndimwo yo kuri Eglise irya Saint François d'Assise yari club yo gutamba danse traditionnelle nyarwanda moderne ibiki hakaba harimwo rero n'igisata cyo gukina amateatre tuvuga ati reka dukine twandike dukine filme icyo gihe ni naje nanditse uri n'umwanditsi bon sinovuga ngo ndi umwanditsi cyangwa ngo sindi umwanditsi ndagati yego rero urumva iyo filme imaze gukinwa ntisohoke maze hari 2017 naho hari filme twagira dukine mami wanje acaranya nkira kubera ko twari turi mu kigandaro iyo filme rero urumva ni naruma actrice principale baca barabiheba fanyene donc umva je filme ni kintu na ikurimwo iyo uri kuri mukunda bwana masene iyo uri imbere ya kuri set uri imbere ya kamera ukunda kwiyumva gute uri kurakina je iyo mpagaze kuri plateau na bintu birenze urambwira ama nkasubiramo ariko inaniye ndabaza kubera nta muntu ashoboye byose hagiye ushika imbere ya kamera uko wari witeze yuko uza gukina ugasanga sikukinye uko script yanditse ugasanga uri kuragomba guhushanya ariko je nibaza yuko ivyo bintu bimba ko gake ndakunda gukora ikintu akaja ko vi nibansubize umushaka amanota yose si bashaka très bien ushaka esheke ntayishaka hapana so mbega iyo wumvise amakuru menshi avugwa nk'uko mwigeme cyane cyane abakobwa kenshi usanga babajija ukuntu iyo wumvise bijya bintu nawe ntibigutusha ku mutima nta mukobwa atavuga naho waba utari muri entertainment ya filme uravugwa kandi baza yuko bijya bavuga ari ukwibesha cyane ubwo tugiye kubiraba ntabwo umuntu afite ingeso mbi ari uri muri filme gusa oya kandi banatwiyumvira uko tutari twajya abari message tuba twinjiye mu wundi muntu ntaba ari twebwe tuba twinjiye mu wundi muntu imessage dushatse gutanga kugira ngo ikore ku mutima benshi abafite izo ngeso bikebuke babihebe kumbere hari igihe hari n'igihe dushobora gukina ikintu ugaca usanga hari umuntu ucabayeko akiravye agacuvuga ati iki kintu carambayeko bivanye n'ukuntu mwahejije sene bikamuha kugaruka gusubira nka kera iyo ngeso yarafise akayivamo rero urumva bareke kuza baradufata uko tutari basi nka jewe ndi nyuma y'ugo rubuga rwanyu murimwo hari amajambo menshi ngenda numva nkumva umenga nk'umwana wanje sinomurekura gwajeyo nkumva umenga mushikanje sinomureka gwajeyo ukamenga ni mu kibanza c'amahonero ukubana umenga ni mu kibanza kitari ciza nkuko bagenda bakivuga inyuma mbewe urimwo wewe wamaze gushikamo niko hasanze ça dépend y'ivyo baba bavuga basi nk'umwigeme kesha caba wagiye gutakaza indero hagiye kuba umusambanyi hagiye kuba basi urumva nyene ivyo bintu nyene bitagaciro umukobwa none ndakubaza ikintu bage abakobwa bose birirwa mu bubare basambana na ziganda ziparika na actrice bajya barinyegeza none twe tubikora basi naho twaba tubikora ku mugaragaro je nakubwiye twebwe twebwe aba actrice canke aba acteur haba harimwo abantu bakijijwe baririmba mu ma eglise runaka bagize bafise indero si ngombwa yuko umuntu ego bambaye imibiri abantu bari
birashika umuntu ariyo akakuburira indero muga nk'umuntu nawe usenga hari gihe nawe umwigisha simvuze ngo biriyo je ivyo ntibirambako ntabyo urigera ubona nta kintu ndabona kidasanzwe muri filme kabisa bisigure ko nk'ababa mama canke ababavyeyi bankira abana babo gushinga birano zabo hagaragara we urafite nk'ubutumwa bobasigira shanu kuri babareke talent zabo zija hagaragara babareke kubera ko umwana niyo uriko uramubanira ukamufatafata ukamugumiza mu rugo asohotse acasohoka akora ibintu bibi ni babareke hama babaha impanuro z'umuvyeyi kenshi zirafasha hama bana dusengera twebwe abana babo babareke bakine niba niyo tala yo gutamba niba niyo tala yo gukina filme babareke bashire talent zaba hagaragara yego mana mubandanye mwigisha imitima ya benshi yego na cyane nakubonye muri filme yitwa Aga nimba ntihenze Anga film muri iyo filme nakubonye ufise akageso menga ntikanogeye umutima wo mwari mukundanye kuko wewe yipfuza urugo runogeye ariko we nayo ingeso yakubonyemo ahubwo byatumye n'urugo aho kuruheba mbega kujya kuntu mu buzima busanzwe ne kubayeho canke hari umugenzi wawe bayeho kujya ari ukina true story Jesse kwambaye nakubwiye umva filme ni kinyoma kubugikina ariko kikaba ukuri kuri karakiraba mwene muri ko murabiraba mubona yuko umengo jewe no mu buzima busanzwe afite ziga ngeso oya nange Sofise nkaziga cyane ndiko nanayiraba uburya n'imbere yanje maka kugutinya ako kuninya kubera iki maka kugutinya kubera ko ibintu wagize mu bisanzwe nyene muri ya filime ndiko mvuga ubuzima bwa filime bw'ya filime sinzi ko umuntu yayiravye niwe turi kumwe niwe ariko arantahura neza n'utarayira acagenda banza yirabe kuri n'amarorerwa nakoze ariko sije nayakoze wakoze amarorerwa ku buryo na mama wawe mu nyuma maze kumenya yari sheri wa set ujya bikoze ntiyari wewe ntiyari Yvette cyangwa Dusi oya yari sheri wa set muri gafilme muga yitwa mwaritirano bo nakinye nitwa Dusi ni isura yari wewe muga ntiyari wewe ntiyari jewe script yari yandikiye jewe muga si jewe zigangeso si jewe si wowe mu buzima busanzwe ni wowe mu buzima bwa filime bon nuriya muntu twakinye si jewe nuriya muntu twagize donc ni histoire rero nuriya mukobwa twakinye nyene twasubiyemo nagerageje kwisanisha nawe waragerageze rero kwisanisha nawe kugira ngo babaze set kugira ndamubabaze kubera nawe kandi bijya bintu menga mu buzima busanzwe usanga bihari bo bijya bintu biba bihari kandi akubwira ikintu unye twe nuko twashizemwe sugar daddy ariko hari umukobwa ashobora gusanga mu rukundo afata ugasanga arafise sheri Igitega arafise sheri Ngozi arafise sheri Bujumbura nka babiri umwe ari mucara mu nda ari hariya kumusaga ugaca usanga arafise n'uwundi maze kuvuga bane ugasanga arafise n'uwundi wo mu Ruyigi rero ugaca usanga muri abo bose hariho uwakunda umwe akunda kandi abona yuko bazobana mbona asangira ubuzima bw'umurugo ariko abo bandi bose arabo gukura ivyinyo rero natwe twashatse gukina biga mu buzima busanzwe abo bantu barabaho haba hariho umuntu akwambika haba hariho umuntu aguha amavuta haba hariho umuntu aguha amafaranga haba hariho umuntu wo kugusohokana umva kugira ikirori haba hariho n'undi rero ukunda wa wundi wumva yayandi yose wagiye gukorera muri bwa buraya ukura ivyinyo umuzanira kugira ngo mwuzuze urugo none nk'umuntu afise be n'izo ngeso koko ahisemo gushinga ugwiwe birakunda kubaka neza reka renda kubwira ikintu harya ntuzobona umukobwa wese agendagendana n'abahungu bose ngo nuko akora uburaya hariho abantu baba bazi ubwenge hari umukobwa ushobora gusanga akundanye n'umuhungu akamuha ayo mafaranga kubera ko wa muhungu akunda umukobwa akayamuha atitaye kuri sex akayamuha atakintu na kimwe gikozwe hariho n'abandi kugira ngo bagirente kubera ko ari iyo ngeso usanga nyine barinda kubamburira impuzu sivyo ariko nibaza yuko
nibaza yuko vraiment bohinduka abantu basi utwo tugeso gusa sinumva basi tugeso nkuri ya sheri wa seti barayo bagabanye kubera ko gusa sindatahura ingene wombwira ko hari umuntu yaguha amafaranga ngana nka kujya wowe wagenda wayivuga rimwe kabiri gatatu telefone ya 17 Pro Max 17 Pro Max kagurira telefone ya 7 miliyo nturi mushikiwe Ariyoni akarantimiriye sibyo nturi mushikiwe nturi mubyara we ntacyo mupfana n'umuhungu nawe uri umukobwa kandi uri umuhungu nawe n'umuhungu nawe uri umukobwa ibyo bintu birakundanye ukambwira ati ugacumbwira ati kujya urumva twarahuje mwahuje iki birakunda ari ukuntu umuntu agukunda akumva nyine yo gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo akwereke urukundo hari n'undi agukunda afite ibindi bintu agukunzeko hari n'undi agukunda ari uko afite projet y'uko muzokubaka mukarushinga urumva yuko ari abantu batatu batandukanye rero urya wa mbere arashobora kuguha ikintu cyose atari karagusaba sexe kabisa ngafite ibindi bintu agukeneye mu basi kumubera umukotsi kubera kagukunda avuga ati jewe sishaka kumubabaza nyimba nsavye iki nyimba numvise ariko aravuga ati jewe ndakenya amahera nshaka amahera yo kugura imuzi nini akayiguha ataco yitaye abantu mwino myaka ni bake baragoye kuronka mugaje ndibaza ko izo nzira zose ari inzira zikwegera umukobwa mu bihe bitari byiza ahubwo gusa urya muhungu abagufise kimigambi mugabo w'umukobwa ufise target yo kumukura umukobwa uvuze target yo kumukunda kandi wumva umenga umuha byose hamwe urumva nk'umunsi yo kwinjira gasatarakubwira ati burya je ndashaka muhira uze kusasira muhira yo wogenda usanga wagi musasira nkande namushiki w'umuntu nasasira nasasira musaza wo mucumba wo ugenda kumusasira nkande musaza werega ni atari murakengerana undi kiragoye reka usanga mukengera uvuze gusasa bitahura ukundi kuntu cyumvikana ukundi kuntu abajya abantu bakera bumva ibindi bintu cyaye bajya mama bubatse so turabye rero ukungene party ya kabiri yahetse kuri ujya mukobwa nyene tureke kuvuga ko ari wewe dufate ko ari uri nyene ukungene byarangiye akababaza umuryango nawe nyene ubwiwe akagenda kugira ngo yicuze yumve umenga yogaruka eske kujya kugaruka kubarukwanyako canke kubarukwako ndiko kugomba guhohosha apana kubarukwanyako kubera ko ni bimwe nakubwira urya muhungu bumukunda ubumukunda kandi nawe uba wumva umengo niwo mubwira ngo sheri shaka amafaranga sheri shaka amamega sheri shaka telefone igezweho shaka iki ukumva yuko umengo tumuja kubisaba uwundi kugira ngo muri twatundi dukeye ariko ararondera nawe ukarondera mwuzuza ivyo mu rugo hama muzogire mariage ibintu bimeze neza ariko ikintu duca twihenda ko turenda cyane gute naho oya simvugiye hejuru oya bimbwire ako kantu bace bakashira muri comment ako bimbwire ntacu oya basi reka ngerageze gufobora bukebuke ikintu tutaza kwibaza ko nuko umukobwa aja mu burayi hari gihe ahura n'umuhungu afise akaronda wowe wa mukobwa waryamanye n'urya muhungu afise akaronda kubusambanye nawe gaca kagufata kuburyo nubwo uzoja mu rugo utazobumbwa n'urya mugabo wawe umwe nico kintu rero duca twihendako tukananirwa no kwemera gukora ico kiyaya kemera ukaba umubone kabisa kugira ngo izo ngeso zivemwo bon abakobwa ku kiyede kenshi ntivyokunda kubera ko n'ibintu bisaba ingufu utuma wemera basi ugakora utwo tuntu nyene duto kadanda inore irengarenga komse ukabona kubaho urashoboye kubwira sheri wawe muri ayo mahera make amubwira ati sheri wanje je n'ukuri fasha kurondera basi na Samire ndandazivoka cankiki kugira ngo ndeke kuza ndagusaba yako texe vyake ari abana baba babayeho ugasanga hasi umuvyeyi mugabo ntabahikini cyayico cyose cyaho ugasanga uwo muvyeyi niyifashe kuburyo yoza araronka ivyo byose
basi nyene hariho abakobwa baja mu ngeso mbi badatewe n'ingeso ahubwo bitewe n'ubukene ariko abo nabo nibaza yuko baba bitewe n'ubukene vraiment gukora ko kantu gatoyi n'ibintu bitoyi gose ugafata ubuntu bwawe apana yuko ushaka kubaho nk'umusirimu kandi uri umukene baho nk'umukene ubeho nk'umuntu nyene adandaza intore ureke gushaka kubaho nk'umuminisa Tusi uri muri entertainment tumaze imisi tubona abakobwa bari muri entertainment bagenzawe usanga hari ibintu bariko barakora umengane byo gutakaza imico n'akaranga k'igihugu barabitazire n'amazina ngo nizawakera ndazo nahura vyimbiza ngo nizawakera barabitaziriye amazina wakera ugira umbwire wakera ugira umbwire ko yotera umare rya mbere yumvise cyane rya mbere vraiment reka kwigirisha c'est la première fois vraiment ndayumvise mu matwi yanje basi wakera baba bameze gute baba bameze gute hari ukuntu mino misi amazi imisi hagaragara amasanamu y'abakobwa baba biyambitse ubusa bariko suvet banasuke gose ubusa oya reka igene mu Aisha na mukobwa yoje imbere ya kamera ari gusa reka hari gihe mpazi oya reka abantu batimba n'abahungu mwe muzi no kunyara kwibarabara muga nta mukobwa ico kintu yogikora oya mpazi gukoranye ni muzi na leta yarashizeho n'amategeko abihana kubera yabonye bibaye birebire yamba yakantu kagera ha nakantu nyene aho ni bon ivyo byo twaramenyereye ngo nivyo binjana twinjiramo Ibyo byo twaramenyera ivyo bisanzwe rero biriko biraza ubu kandi mbona keshi kunda ukira abantu umenga bagaragara muri entertainment sibyo ku buryo usanga bari bavuga ngo izo video cyangwa izo ntuzo kuzidandaza wa diaspora bakundanye bazirunka ba diaspora zikaja zamamara mumaze kwankana cyangwa mumaze guhebana n'ujya muntu wakoreye bijya abayikoreye mukunzi we sibyo ujya muntu rero wihebeye ukakorera ibintu nk'ibyo kubera ari kure yawe ukamurukira video nk'iyo mumaze guhebana agaca agomba kuyisanga kuyereka abantu public gacibona rero barabitazira amazina kubera byagwiriye ngo ni wakera bo ivyo bintu je sinarinzi yuko ari ivyo narimaze kuvyumva ariko ikintu ngahonye canumva ni kwa kundi ndiko ndakubwira uwo muntu afise utwo tugeso siza yoheba sinovuga ngo yo nagabanya yoheba bega nk'umunsi ubona ko mugenzi wawe namwe abahungu ntimugifise n'isoni yo gushira ahagaragara umukunzi wanyu kuko nashaka kumbwira umuntu wakunze ukamukunda ku buryo akwihebera nk'uko guko nawe nakurungikira iyo video canke iyo foto nawe utamweretse ivyawe nuko ahubwo nawe agukunda adafise uwo mutima wo kubikora umva namwe abahungu mwikebuke bisigure kuza muravuga ngo abakobwa n'indaya oya n'abahungu hage abahungu nawe duce tubashira muri kategori yi sinzi hari umuntu yabisiguye bavuze ngo nta muhungu ab'indaya none nawe wa mukobwa we wewe utabikora mugabo uzi wa muhungu yama kugora na baba papa nabo bashire muri kategori ziye yatare mbega nk'umunsi ubona nk'umugenzi wawe tureke ntidufate wewe dufate nk'umugenzi wawe mukundana w'umukobwa wa muntu usanga iyo ugize akabazo nyene kakubake mu buzima hari abantu usanga ari abahanuzi bakwegereye ubwira utuntu twose kwaza ubona niwe yahora guhanura ibintu nk'ibyo ntuzobikore ntuzogirene ukaza ubona niwe ubonye video yiwe ukwiye ifata gute reka ndakubwira ikintu ijambo ry'Imana ni Yesu yabivuze ngo nta muhanuzi yemegwa iwabo ni ukuvuga wewe hanurwa emera izo mpanuro ariko nturabe ibyo akora we niwumva ayo majambo ariko arakubwira y'impanuro nziza niba ari inama nziza ariko arakubwira ugire uzigireko donc nima akubwiye ati gusambana n'icyaha genda uku ubihebe kandi unabisengere kuko urashobora guheba cya kintu ariko araguhanura muga satani agaca arushirizaho kuzana inkomezi mbi zo kugushiramwo izo mbaraga mbi zo kugira ngo ukore ico caha kandi nawe ujya ariko araguhanura
ni Imana yamukoresheje ni mwemwe ariko aramukoresha w'Imana kugira ngo aguhanure ariko satani ntabinezererewe niwe muntu arondera satani ntabwo arondera abantu badakijijwe satani arondera babandi bari mu gakiza kugira ngo bagwe baze bashane nayo bajya badakijijwe ntabarondera rero ntuzobone umuntu bishitse akagwa mu caha runaka canke mwikosa runaka ucuterera hejuru nirya kosa nawe urashoboye kurigwamo kandi wari umugororotsi uno musi urashobora kubura umugororotsi uno musi saa sita ku mugoroba ugakora akantu gatuma uba umuntu uze harya novuga gute umunyavyaha cyo ngumva abantu mukina amafilime usanga mufise amajambo ashobora kwigisha societe usanga mufise amajambo abantu bumviriza ugasanga nyene imitima yabo yatuje niyo mpamvu je mba ndiko ndakubaza amajambo nkaye kugira ngo umpanurire bajya abantu ko biraboneka singeso nziza ibintu binire vyicaza leta igafata ingingo urumva ntibari ibintu byiza niyo mpamvu abantu namwe mufise abantu benshi bakurikirana mba nkeneye ko mugenda mumpanurira be nabo bantu muri ubwo buryo pe byose tubishobozwa na Kristo aduha inkomezi nta wundi muntu ashobora kugushoboza kugenda neza kugendera mu ngeso nziza atari Kristo abantu bo guhanura umuvyeyi akaguhanura kandi akagusengera kandi nawe ukisengera ariko utasavye inkomezi kugira ngo Kristo agushoboze ntabwo bishobora gukunda ntabwo bikunda rero mwabigeme mwe mwaba mama mwe mwaba papa mwe mwabasore mwe mwabana mwagwaruka mukunde Kristo kandi mumusabe inkomezi zo kugira ngo adushoboze ubunye tugeze aho umwasi ashaka tugeze aho satani atagikorera ikuzimu atakirungika abakozi bayo ahubwo aca muri babandi nyene aca muri wa mugenzi wawe kugira ngo akugwishe aca muri wa mukunzi wawe kugira ngo akugwishe ataka wewe bitume utakaza gakiza rero dukunde gusenga kugira ngo dushobozwe yabana umwanditsi wa filime umengana inkuyo script mengana ino cyenande ka filime gahanura abantu gahanura urumva ayo majambo kwe no ingorane sivisiyo ngabirano ingorane ntabwo urumwanditsi yo sivisiyo ngabirano bisenga uzomubi bigane kuna kimwe kidashoboka imbere y'Imana wowe ubirimwo nsengera nzobice none je no gusengera gute nawe utabanjije kwisengera ya je basurumba ngira ngiyo ngabanda ishaka mugabo urumva se basurambwiye utujambo cyane umumengira duze kumbe sivyo ni ya pirate haduze abatuze musi ya pirate haduze ya pirate yesa kufasha dusi muzanzwe tusubire muri filime gato tusubire muri filime be umaze ukina filime igimwe namaze kubonamo oya umaze ukina hari izindi wambwiye za wakinye zirapfa zimwagize ne ziragira hari niyo natanguriye ko yatanguye gusohoka ariko iyo party nayo ndabona kabisa ni rukundo rw'Diamond muyibona kuri TV ya Madudu Pro kwa Madudu hari n'iyindi yakwirikiye hafi y'umwansi yego nayo yarasohotse nubwo itarahera igeze kuri party 6 hari n'indi yitwa umwicanyi kukina amatitra ateye ubwoba gusa none ateye ubwoba na aga yose ateye ubwoba iyo umwicanyi nayo nyene umengo ntibaraheza kuyishira agaragara hari n'izindi nyene ndiko ndakina zitaraje habona mu minsi muzobona uno musi ngo tukubona muri Gitega film undi muri Gitega film ndagomba rero kubaza entertainment y'Igitega turabona ko menga ego muri ko murakora mugabo nti muri beshi bagaragara wowe uyirimwo uri kuraraba bipfira he bo ahantu bipfira basha novuga gute sinzi gusa aba bon entertainment y'Ibujumbura iraturusha gukora ino onye amasanamu bakora hari ukuntu ubumengo sinzi ukuntu asa barimwe amafru abari gizene hari nukundi kuntu bakina filme ukamengo ni ninde tukaca twibaza yuko ari za ninde zazindi zabakireko sivye yuko nabajyanye ubunye nabo basigaye barateye imbere batagikina ninde kwa mutere ubunye nabo barinje muri entertainment ya filme
ego ninde ntibazihagaritse mugana filme barazikina ikindi naco nibaza yuko ari ukutabishiramwe ishaka ego uri kugaragara muri timu novuga ko uyirongoye canke uyiyoboye nk'uwo jewe nzayiyoboye yitanga cyane ari mu bantu bakora cyane kugira ngo ahindure isura yo muri kano karere yego nuwe bumenyi umaze kubona wisumbirije wari warabonye ahandi canke uri kurabona muri Gitega film bon reka rero je ndakubwira jewe iyo filme nahereye ko urukundo rw'Diamond nayikinye mu malo 20 z'ukumunani uyu mwaka duhejeje wa 2025 bisigura ngo je ntanguye kuja muri filme ubu nyene no mwaka nta mwaka urahera hama itaranasohoka tutaranayiheza kuyishutinga naciye mura na CEO wa Gitega filme ndamusaba yuko noja muri timu yiwe arabinyemerera je nta zindi timu ndicaramo aho handi hose nkina baba bantumye kuko nyene kuko byashitse tukagenda gushutinga bakambona bakangomwa kumbure sijui hama bakantuma ko turashaka yuko udukinira hanana ama nkita bakama bane nkakina rero nta mpinduka novuga ngo irenze nakubwiye jewe filme indimwo iratembera no mu maraso no mu mitsi no mu mate yanjirimo rero urumva sinovuga ngo hari impinduka ndabona canke iki oya kuko aho ngenda gukina bankinisha shikira kuri plateau ntabwo ngira ngo bariko ndagira repetition na ma repetition zidukora naki oya gusa ico nzisho nuko nzi yuko CEO wa Gitega filme numukozi kandi mwiza cane ego aritanga kugira ngo Igitega naho tuboneke nk'abantu nyene nk'abatero n'abactrice beza kandi dushaka no gusumba abi Bujumbura kameme acho byumva turashaka kubasumba inyundira kura ariko ntisumbi ya yujuje inyundira kura nisumbi ya yujuje ariko mengo siyo twigi je na muntu yigira oya je wangi nikindi mwe nyimba umbwiye ati kidukeneye uko je ndabanza nkumvirira script amangavuga ati wokinza kuyinza kwa acting rero kubera ko sinovuga ngo nta role model mfise ariko ujya role model wanje no mfise ntabwo aza kumpindurira nanje character yiwanje yo muri film oya mfise ikindi kintu ndamurabirako mugakitaza gutuma nkina nkawe rero urumva ntabwo washovuga ngo inyundira kura ntisumbi ya yujuje birashika so no munsi ndibaza ko CEO wa Gitega film areka aratwumviriza arashaka kuza kumva kino kiganiro ahari hose arashaka kuza gucumba muri industry kabiri gatanu dufise abigeme benshi kandi bakina cyane n'uyuhe mwigeme ukunda cyane ubona bagusumvye izina ukunda cyane ubwo ati hamwe uno muntu yo muzana muri filime nanje nzoba ndimwo no kumva nishimye no filime no kora ibintu atarigera nambonako I Burundi ikibazo nuko tuba tutazi yuko badukwirikirana nabo nisho kibazo umva biraryoshe kuvuga ngo naka ngo aje ngo umva ngo dukinanye n'uryoherwa gusuma muvuge ntaca ari kuza gusanga kino gana aza kucumviriza hajya wambwiye mvuga umwe hari benshi nubwo wari benshi ntaca bo umuntu nakunda cyane muri filme yari Avera Muhimbare ariko yarabihevye kandi no mu ndirimbo ziwe ndamukunda cyane indirimbo ziwe zirampimbara ariko kubwawe arashaka kuzobisubiramo kubera ubishaka wow Avera aho uri hose uvyumve ndakunda muri filme urabugaruke muri filme vraiment nitukubwiye ngo hebe kuvuga ubutumwa mu ndirimbo ariko n'ubutumwa watanga muri filme nabwo burakenewe Avera Muhimbare kandi bakazoyikora muri Gitega filme kugira ngo mukinane vyihuse wow ibi tubisengere bo undi muntu nkunda bitewe na acting yiwe guko maze kubona acting ziwe nyinshi ashobora kwactinga hore zitandukanye akazishobora ni Kadoha Vere guko Kadoha Vere umubwiye muri action
arakina umubwiye gukina ari umukozi w'Imana Ciramunda yarangiye ukuntu yayikinye niyo yanyeretse vraiment ati afise tara Kado Havere dukinaye nawe nyene arabizi nama ndabimubwira bishitse tugakinana hariho sene nkeneye nobanza urumva jananira n'ukuntu ngira je maza gukina mwo mwanya bituwe nuko ndamuzi muri film byongora rero Kado Havere ndumva umengo dukinanye nuryoherwa bambwiye mu bakobwa ndibaza CEO wagitega filime kano gano ngomba bari wakumva kugira ngo filime izokurikira aga azogerageze umwe canke babiri kugira ngo aryohere umutima wawe wishimye Duzi nibaza ko no gukengurukira twayaze neza ndibaza twaganiriye neza sinzi ko kandi kajambo w'umumenga yindi mpanuro numvise uzi guhanura cyane sinzi ko yindi mpanuro ugenda utekereye ugwaruka nzi guhanura bon nta bintu byinshi novuga ngaruka kuri cakindi nyene gukunda Yesu no kumukurikira no kumukorera no kumusaba inkomezi kugira ngo dushobozwe nawe kubera ko mu gihe utari kurasenga mu gihe uri mu kintu utari kuragisengera hari ukuntu ukibamwo kabona yuko kigiye gukunda ariko mu wundi mwanya kikanka kubera ko wa mugwanizi atabinezererewe ego nivyo hamasimpanura abigeme gusa canke abamama n'abapapa n'abasore namwe mwikebuke ko je nushobora kumbwira ngo umukobwa ngo akunze ngo abantu uzenya bangahe mbasha twebwe i Burundi nta mukobwa aja gutongoza umuhungu nta mukobwa ashobora kwerura abwira umuhungu ngo ndagukunda izo ni kazi shikagake rero we wa mupapa ushobora kubona umwana w'umwigeme angana n'imfura yawe ukagenda ukamubwira ngo ndagukunda ukamuhendesha ry'amafaranga kubera kubona Kenye canke ubona yuko ayakeneye ayo mafaranga kugira ngo yigire neza uko nta mukobwa adakunda gusa neza oya bifa kwanka muga tuba dushaka kuba mwaka tuba dushaka kwaka kabisa rero mwaba papa mwe mwabasaza mwe ndavuga abashuga daddy mwikebuke murabe mugabanye izo ngeso zo gutereta abo bana bangana n'abana banyu hama namwe mwamisore mwe nyimba mukunze mwite kubigeme mukunze mubiteko kabisa munabasengera kugira ngo Imana ibashoboze kuzogira urugo rwiza urugo rwiza urushakura rusengera kandi n'ubuzima bwiza ubushakura busengera bono vuga ngo mpanure sinoheza uvuze amajambo meza yo guhanura tuno tuzobera ku mastati y'abantu so ndagusezere umbwirira abantu bakurikira Miracle TV tubavuze bene gukora subscribe no kudukurikirana kenshi kandi abasezere ndabifuriza intango y'indwi nziza turi mardi muze mugira indwi nziza ntibabere indwi yo kugira amagorwa canke amaganya ariko izibabere indwi y'imigisha kandi ntizibindwi mwe gusa umwaka wose uze urangire mumeze neza abari mu bibazo musenge mwizeye Imana irabakuramwo abari mu ngorane zitandukanye namwe mwizere Kristo guko yaravuze ngo mpamagara ngo nanje ngo ndakwitaba nta muntu ahamagara Imana hama ntimuhamagare twari muri Miracle TV tuzosubira ndibaza cha urakoze cyane nuko abakunzi Miracle TV tubavuze bene mwumvise ko twari kumwe n'umwana mwiza azi kuvuga brema azi kuganira azi guhanura naryohewe na kino gano nagomba none numva umwana icyohera ariko nabonye umengo umwanya uri kurarangira ariko ndabifuza amahoro y'Imana bane namwe nabwo ati ndabakunda cyane ciao ciao